ariko Pacifico nikiye kintu maze guhura naco kavuga ati basi kino kintu yaba nayo mfise umudamu byari gupfuma ntivyari kugenda gutyo. Ni byinshi yewe kayo ni byinshi urumva nta n'umutaci mu buzima bw'ubusore muri mwebwe bw'ubusole yewe ubuzima bw'ubusole mwebwe hariho nk'ikintu cerekeye imirire ibintu byo kurya ntubivyumva rero byo gufungura ko urumva kenshi abasore bararubusa barobitse je n'uburi karahera je ndagura utuntu nkashira mu nzu nkavuga tutuntu ndavyiza mu nzu tugume ngaho kugira ngo umunsi wose no kumva cyane utanevye no kumva ubune bwo kuja gufungura nce mfungura tubasi ndyame ndabe ko bwoje cyangwa ugasanga nyene ikindi naco nkunda ko guhura no challenge nko gukora nko kugira iki ikintu nginda kongora kweli kuzinga impuzu hageze kuzinga impuzu ndafata umwanya nkavuga ati no c'est pas possible nkazinga nkicuza kweli ndi ndazinga impuzu kandi rero igihe usanga hageze kwambara iyindi impuzu hageze kwambara impuzu uri kwarondera impuzu ushaka usanga wabisambaguye twatu uri kuri yihuto uri kuragira iki ugaronse ugasanga yewe gaye wabishize ku gitanda je mace mitangyama mugani nzobizinga ndabiryamamwo je natashe ndushe baca ndabyonsunikira hariya nkahita nsinzira aho nyene ugasanga ntiharagere yuko narongorwa ariko kubera ko yumva amazi imisi ararubusa abamazi imisi ataha bagacambwa ati utasha kumva mega keneye liberite akaba ari harongorwa ariko atarabapeti hari n'abandi bahungu barongora kubera ko imyaka yabasize ugasanga igihungu gifite imyaka myinshi nkuko kwa Pacifico kavuga ati je kwera mfise imyaka myinshi bariko barantwenga baguma banshirako pression sinzi ko bakurikirana imboga zanje bamaze imisi babona ko mvuga ati Pacifico n'umusole donc ugasanga kubera ko pression yabo muvukana pression y'abagenzi ukavuga terekana ndongore kugira ndavyikureko canke kugira nanje ngo donc shire kuba nanje mfise umufasha kubera ko abantu bayivuga ariko atari decision yawe rero muri ico gihe usanga ingo nyinshi hariko haramwe ibibazo ugasanga Hola people ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasaha tuko turabira ko kino kiganiro canke muri ko murakirabirako kwizina nitwa Noraske ntara gatandatu Noraske solution man of God I'm new creation I'm son of God I'm unstoppable boy n'andi mazina menshi ariko don't forget it kugira like na subscribe wenda bibutse kitirize yitwa Noraske ntara gatandatu intare mu ishamba ryaho nkuko mubibona no munsi turi kumwe n'aba brother babiri umwe yitwa Fico n'umusore undi yitwa Jafeti nawe n'umugabo akaba afise umudamu umwe bakundanye kuva kera n'abana batatu kimwe mu byo tugiye kweganira ko no munsi ni gute abasore nka Fico bananiranye babasore usanga barananiranye bashiye kuba kugwabo hana yuko muri minsi ariko araboneka yuko ari abasore bananiranye ugasanga umusore byo kubaka ntavyumva Jafet aza kudushingira intaye ngene byari bimeze ariko kandi ndabibutse yuko twese ngaha twagiye turagira ibibazo ugasanga umuntu aravyaye imbere yuko agira mariage ntihagire undi musore azosubira kuvyara imbere ya mariage twashike n'ama challenge menshi kuvyara gutyo donc byarabaye ikibazo rero Jafet aza kutubwira ngene byari bimeze kugira ayubake Jafet abatamuzi n'umukuze wa madame donc ni boyfriend wanje ninda ayirose vuba siko yahora ameze n'ururutwe mubona rungana gutya nago ni rushasha yahora angana nkuko yohandi donc ni madame niwe yamugize gutya so turakura mu kije Jafet murakoze cyane nanje nabaramukije ama murakoze nanje kunyakira okay bisigaye abishura nta nakimwe ama ndabaramukije mwese amahoro y'Imana kandi ndabashimiye cyane kubona amantumiye ko no mwanya sawa we musore vuga jambo n'igihe mutipe ni baro pastor mahoro y'Imana haleluya sinigera ndakibagira bonane ni Fico shira ko matwi muri film urugo canke mu prank mesh akunze kuba muri no muryango hama ndabibutsa yuko nyene filme urugo ndiko ndakinamwo
keza haryoha cyane ahubwo n'ibiri imbere biryoshye cyane gusumba n'ibyo mumaze kubona kubw'ibyo muhandanye mudushigikira muja kuraba kuri YouTube ya Fanny Lavin official mugire subscribe twize abantu 100 hama bishose tunabatemo n'iyindi movie ya Kajembegete yeah. Okay, muravyumva turi kumwe na Fiko El Pacifico King canke Pacifique ndayikeza turi kumwe na Jafet biza bishaka mwavyumvise sasa biza bishaka Jafet byari bimeze gute kugira ngo ushobore kubaka ubatse bigenze gute intaye ntoyi mu byo wibuka ngene byari bimeze kugira tushe ku motiva Fiko nako byasi karongora kugira rongore afite jewe kubijanye n'intahe yo kubaka kwiwanje nomera nk'uwica ku mayange kubera nabivuze byose cyo twara umwanya munini wagize mariage jeudi me nagize mariage ari jeudi DJ nyene mu rushengero no kuvuga n'ibintu byatangaje abantu benshi kubera nta muntu yari bwabibona bavuze ati wowe uri umustar wo muki ugira mariage ku munsi wiwawe wenyene tutaye bwanabona ariko byarashitse nyene kubera bivanye n'ukuntu nariko ndashaka kubaka urugo ati gushaka kubaka urugo byari gute mfete je nakuze ndumwana akunda ishuri cyo cari cambere maze gukunda ishuri mugabo biraza kujya kuntu usanga imiyabaga ubuto bukaduhenda tukaja kuraba ibyo mwibarabara vuga neza ibintu apana kuvuga ngo ukora ibyo mwibarabara no kuvuga kuja gushaka ubuzima hakiri kare ugashaka kurondera ataragera twashaka gutunga amafaranga nyene bita ataragera nyene iby'amashure ncamvuga ati wapi reka ngende gukora akazi nja gukora akazi natanguye ku kazi Ewana ndibuka natanguye nkora mu kabare nakora mu kabare ndumuserveri yego aho niho natanguye gutera intambwe buke muga iyo sije reka mvuge ku isije yo kubaka iyo ndayihoze jewe kubaka kwe wanje byabaye ibintu nyene bya surprise rotary goal sinateye goal ahubwo nashatse kwikura mu kibazo nashatse kwikura mu kibazo cyo kuva mu busore nje mu bugabo kumbe kubura umusore n'ikibazo kubura umusore hari gihe kibi kibazo sinzi ko aba basore babimenya sinzi ko babyibonako haraba ikibazo ugasanga uriko raterwa n'ibitero byinshi ugasanga mfete bajya generation yiwawe guma shaka kwinjirira mu buzima shaka gugutesha intumbero generation no kuvuga bajya bakobwa mu mukuraye bajya bari proche yiwawe wewe umusore bagashaka kugutesha umurongo kandi no kuvuga umwe wese abafise ica abagamije rero no kuvuga je narongoye surprise kubera iki kubera ico gushaka kwiyambura abo bantu kubera ati ndashaka kubiyambura gute je byarashitse wari ufite idemu nyinshi nari mfise idemu abantu nyene urabona kujya kuntu urasanga hari umuntu usanga afise igikundiro kubisanzwe idemu zarakumva nari mfise igikundiro mugabo ntibankunda ngo nokubera ngo nari mwiza nari mubi arirabura kweri nasa nabi ariko barakunda uburyo babona ukuntu nyene mbayeho bakabona ukuntu ndiko nditeza imbere buke baravuga ati uyu muntu yodutunga rero aca habamwoka y'umuntu twakundana umuntu twakundana birashika aratwarinda amaze gutwarinda rero ariho ujya mwana ubona aratwarinda ahubwo ndamuterinda mugani we yayitwara igaratweza imingo yatwaye y'uwundi muntu namuteye inda mugani we yayitwaye sinihenze cyane mugabo rero kwico gihe kubera ntari bwafata ingingo yo kurongora sinahavuye ndamutwara naciye twaciye turera umwana tumaze kurera umwana acaja kurongorwa kubera abona uri kurateba kubera je ndiko ndateba acaja kurongorwa mugabo nubwo nariko ndateba nawe yarashaka ko ndamutwara nawe nkamubwira je sindiyubaka neza ivyo kunda rero we wacaja kurongorwa nanje canga umuko
namaze kugumuko niho rero jewe naca mvuga ati n'ubundi ko nguma mbona ibitero by'abakobwa baguma bamvugisha bagira iki bonga ibitero ni igitero nukuvuga kujya kuntu muba muri ko muraganira urabona tuyu umuntu agamije iki nukuvuga ico ni nk'igitero cyo mu busore rero niho naca mvuga ati ibi bintu n'ubundi nkaguma n'umusore n'ubundi bizoguma ari bya bindi nyene niho naca ngenda ndaganiriza madamu ndabimusigurira uganiriza umusheri wari warusiyundi ujya tubana wari wacirondera uyundi ujya ntiyari muri benshi ujya anya yabaye mushasha navuze ati ko bishitse bandongoreye ko urambeshe sico mvuze no kuvuga nararaba ubuzima mbayemo nkaraba nkavuga ati aba bantu bose bariko barandondera sigu yanje mfete je nakunda umuntu atuje kandi Imana yarampaye kweri niwe naciye ndo amen rero jewe madamu wanje mu kumukunda twebwe twanakundaniye mu bibazo birebire jewe namukunze agwaye gute yaragwaye ariko umusego yarafise ibintu agwara akagwara bakamuvuza bikamera nk'ibikira mugaba mu nyuma agasubira akaremba mfete kware uko kuntu nyene yaragwaragurika mugabo jewe cyo gihe ndibuka nawe yaratangaye kugira nyene abone ninje mu rukundo rwiwe kugira tumenyane n'umuntu yandungikanya akantu andungikana musaza we yampaye akantu ati nduganira amaye ati nduganira arambwira ati hari umuntu azakugutegera ucuka mu mpereza uwo madamu wanje abari waza kuntegera aje kuntegera ndamuramutsa ndabona ukuntu bwitonzi bwiwe ndamubwira niwe unegereye ndaraba ukuntu aganira ndavuga ati uyu mwana yoja mu rugo yobandanye kunyene naho nyene vyahereye mugabo rero mu nyuma ndasubira ndamutelefona ndamubaza urakomeye ati wapi ndagwaye ati ndi mu kumusego niho rero twaciye dutangura nca kumuraba agwaye ngiye kumuraba agwaye abavyeyi biwe baguma bambona barateba baramenyera bamaze kumenyera nanje wamenga satani yaduteye nanje nca ndavunika maze kuvunika nagize accident nawe acarakira yaciye akira mu ico gihe nawe acaza kungwaza abavyeyi biwe nibo bamubwira ati uriya muntu yakuravye ugwaye nawe utegerezwa kumukurikirana uburyo bwose ku buryo akira iyo ntahe nayimushingira buri munsi namubwira ati urukundo rw'iwacu rwabaye ubwo mu ngwara gusa nico gituma tutona rusambura rero bica bibandanya uko n'ubu tubanye impore tubyibutse honyene cha twumva nyene umenga gira nk'akantu k'agaseremoni nyene okay tukiri ngaho nyene muri ko muravyumva yuko urukundo rw'abantu babiri bataba umwe yamutumye kete nikura ntimuze matuma makete abantu kwero utumye nk'ikete ngasanga utumanye kete umuntu nka madame de namuntu no bwanga mushiri kete naho no bandi muri Amerika mushiri kete cyo dushibwango ngo noraske ngurumva ngo yantumye ntibibaho ariko kandi urukundo ntirubaho rutangurira umva yuko no bibazo rutanguriramwo ariko kandi kuri Pacifico kubera ko utararongora mwanya nturagera gute yamfete kurongora ni procedure numva ko yaciye muri byinshi kwanza ha mu nyuma bararongora rero nabyo haracari hakanye ndacaca muri byinshi nzorongora siko yavuze yuko ati jewe umanya wanje nturagera tugira ko duhanura no ngaho abantu benshi bakunda kurongora kubera ko bakunda kurongora yuko bivanye nuko umuntu usanga yakubititsi wabo ugasanga muhiri wabo hari kriza ndikumva ku bakobwa ugasanga haragere yuko narongorwa ariko kubera ko yumva amazimisi ararubusa abamazimisi ataha bagacambwa ati utasha kumva mega kenera liberite akaba ari harongorwa ariko atarabapeti hari n'abandi bahungu barongora kubera ko imyaka yabasize ugasanga igihugu gifite imyaka myinshi nkuko kwa Chifiko kavati je ko mfise imyaka myinshi bariko barantwenga baguma banshira ko pression sinzi ko bakurikirana imboga zanje amazimisi babona ko mvuga ati Pacifico n'umusole donc ugasanga kubera ko pression yabo muvukana pression y'abagenzi ukavuga terekana ndongore kugira ndavyikureko
canke kugira nanje ngo donc shobora kuba nanje mfise umufasha kubera ko abantu bayivuga ariko atari decision yawe rero muri ico gihe usanga ingo nyinshi hariko haramwe ibibazo ugasanga nta rukundo ruhari sinzi kumaze kubona ko muri iyi minsi ingo nyinshi usanga ata rukundo ruhari niko imaze ariko Pacifico nk'umuntu w'inkumi akurondeye ahubwo ati je ndagukunda kandi ndazi ko barabakurondeye uca wishura gute umuntu w'inkumi ndondeye akamwe ngo arankunda musanzwe bankunda ni benshi bankunda ni benshi ariko arahiriwe uwo nkunda jewe oje uzokunda bone wahiriwe sino abankunda bobo ni bisanzwe basiza kuba benshi amfite umuntu ntakundwa n'umwe gusa rero wewe muri abo benshi bagukunda hayo mu musi usanga wowe ukunda buryo nyene niwe uwo niwe wikimaze ku ruhande rw'iwawe ngaruke kuri ako kantu bariko uravuga ko kwihuta kubera pressure y'abantu canke y'imyaka canke y'ubuzima nk'ubunye nka wewe bashaka kuvuga ati ni gute mutoyi kuri wewe yagutanze kurongora wasanga nyine ukamengo ni ukamengo ko kwa aggressor ukavyumva rero ukaca utwarana nuko kuntu canke kavuga ati ukabonaga ko nakayarongoye tine mwigansigaye nije nyine nsigaye ukaca usanga rero ukorera kuri ivyo biharuro ko mugasanga burya abarundi ni bakunda kuvuga ati ngo abagabo ntibaronkera rimwe abasemanye kandi umwese afise igihe ciwe haba no kubakobwa nuko nyene umwese afise igihe cyo kurongorwa no kubahungu umwese afise igihe cyo kurongorwa ntutegwe pression y'imyaka canke ibindi byose kuko hari abantu benshi n'abavyeyi banashaka bashaka gutera pression ugasanga ti wewe nta nakuzukuro tekana kuko urashaka kumumvira uwo mwana kubera yuko mama yagusavye umwuzukuru kaje usanga uwo mwana abayeho ubundi buzima kanaka kanatari kubaho kumbe yurindira cyo gasanga no muntu muvyara ntimunatwaranye kaza gutwara uwundi cyo gasanga amfite ingorane zirahari mu bisanzwe umuntu akwiye gutekereza ahubwo gusa kaguma gusa ushima Imana kuvyugezeko kandi wizera ari bizoza yuko ari byiza cyane gusumba ivyugezeko hama rero je nibaza yuko rero umwe wese afise umwanya wiwe wo kuronka ibintu n'abantu mwavyumvise umuntu wese arafise umwanya wiwe wo kuronka ibintu n'abantu harahiriwe umuntu arimo kuronka Pacifico kandi Pacifico ndabibutse kari ku isoko inimero ziwe ni 68 600 800 muravyumva nuko hama madame wanje yitwa Fanny Lavine muramuzi Fanny Lavine isawa sheri aho uri hose ndakuramukije uze kuraba kino kiganiro utuje ndakuramukije ariko kubera iki kugira mariage jeudi byari byavuye kuki kugira ngo ushike kugira mariage jeudi tukumvuga ngo mfite kugira mariage jeudi zavuye kuko ukuntu usanga umwuga w'iwanje nsanzwe nkora nari nsanzwe nkora akazi kaja mu Rwanda naja mu Rwanda nakora akazi ko kuguma nsafira ngenda ngaruka rero je nja kubisaba ndabaza ukuntu nogira mariage kubera abavyeyi biwanje mu buzima bw'iwacu nta muntu acikiza mu nzu iwacu ni nk'iwacu batubwiye ati ukazocikiza uzoba urenze kuyagigi iwacu rero utufata iwacu mugire Pacifico iwacu ikintu cyo gucikiza nikirimwo nonzo nadohamagare gusezeranira umuntu kuko gusezerana nasanze ari ikintu ca mbere gishika mu buzima bw'umuntu ku buryo niyo hagize akantu gacamwo kuko ngo ntazibana zidakomana amahera iyo hagize akantu gacamwo urashobora kwibuka uwo munsi wasezeraniye umudamu wawe cyangwa umudamu akibuka umunsi yasezeraniye umufasha wiwe ugasanga birabaye bigufi ugasanga bitumye yihangana akavuga ati je narafashe idarapo ndarahira n'imbere y'Imana n'abantu ico kintu kikabafasha rero ikintu citwa isezerano kubijanye n'abavyeyi biwacu barakituragira ko cyane niho rero naca mvuga ati naca ngenda ndaganira narishikiye je kuganira n'abaduhezagira ndababaza ibintu kuntu byogenda barambwira ati wewe rero kubera utafise umwanya ati wewe
turashobora kugugirira VIP. En fait nagize mariage VIP. Nibyo kwera. Nagize ati gute. Je nagize mariage VIP kubera kwiga umubano. Nize umubano ku ntuze ku madokima. Ku madokima. Okay. Mama ya madokima ndagenda ndashira mu mutwe, madamu baramaha amadokima nawe aragenda arashira mu mutwe, hama turagira ikibazo, tuja gukora ikibazo. Kwizo dokima baduhaye z'umubano. Oro abandi nabo batonda buri gihe bakaja kwiga umubano. Rero niho baciye bavuga ati iyi mariage yanyu rero kubera bivanye n'umwanya wiwawe tuca tuyiha umunsi wewe wicaguriye. Cansanga rero biciye bigwa kwiyo jeti. Byarangoye cyane gutumira abantu mugabo kubera abantu bankunda nukuri madamu wawe arabizi sare yaruzuye kweri. Yego abantu baraje baritavye sare iruzura mariage iraryoha turanezerwa. Yego Okay. Abirumvikana muravyumva yuko Imana ishaka kugucishirizamo bakagukorera mariage jeudi nyimbuga umutinya kugira mariage bibaza ngo jeudi mercredi lundi ntibishoboka. Nabwo nabwire yuko hatagira mariage umunsi nanje nagize etat civil vendredi nimba ntibagiye yego vendredi tariki 9. Niko imeze ariko kandi ndabibutse yuko ari channel yitwa Noraske Ntare wa gatandatu canke intare mwishamba ryayo ariko Pacifico nikiye kintu maze guhura naco kavuga ati basi kino kintu yabana imfise umudamu byari gupfuma ntivyari kugenda gutyo. Ni byinshi ni byinshi yewe kayo ni byinshi urumva nta n'umutaci mu buzima bw'ubusore muri mwebwe bw'ubusole yewe ubuzima bw'ubusole mwebwe hariho nk'ikintu cerekeye imirire ibiro byo kurya ntubivyumva rero ibyo gufungura ko urumva kesho abasore bararubusa barobe je n'ubu ntikarahera je naragura utuntu je ndagura utuntu nkashira mu nzu nkavuga tutuntu ndaviza mu nzu tugume ngaho kugira ngo umunsi wose no kumva cyane otanevye no kumva ubune bwo kuja gufungura nce mfungura tubasi ndyame ndabiko bwoje cyangwa ugasanga nyene ikindi naco nkunda ko guhura no challenge nko gukora nko kugira iki yo ikintu ngira kongora kweli kuzinga impuzu ahagaze kuzinga impuzu ndafata umwanya nkavuga ati no c'est pas possible nkazinga nkicuza kweli ndi ndazinga impuzu kandi rero igihe usanga hageze kwambara yindi impuzu hageze kwambara impuzu uri kwarondera impuzu ushaka usanga wabisambaguye twa turi kuri yihuto uri kuragira iki ugaronse ugasanga yewe gaye wabishize ku gitanda je mpace mitangyama mugani nzobizinga ndabiryamamwo je natashe ndushe eba cyane ndabyonsunikira hariya nkahita nsinzirira aho nyene hama nkazo ibi nabi nkazobirabe ni byinshi twe duhura na byinshi kweri abasore duhura n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye burya kuntu bavuze ati umufasha w'umuntu burya abagore bafasha ibintu byinshi baratuma ubuzima bw'umuntu ngo nubwo ntarabishika nga baratuma ubuzima bworoha bw'umuhungu. None urusasi ugiye kuryama cyangwa usasa byutse jewe mu bisanzwe nsasa ngiye kuryama cyo gusasa byutse ngo mbyutse cyane sasa ngundagiye ya je nsasa nje kuryama umva iyo ntashe narusheho cyane uryamo ndoga ndaja muri douche nkaza ndozi zokuvuza uja muri douche hoho ndashobora no gusasa mugabo ntaronse nizo kuvuza uja muri douche ndamuko nyene dejo turajo gacishike wicomoke mwe mba nkifiguye mu mazi yo lakaje pekete ubwo buzima musanze sijenda baye burya n'abasore bari ngako bazakora kino kiganiro bashaka bona vugisha ukuntu nagize guposta igihe kimwe ti uhindura ishuka ryari nagaposta kuri Facebook commentaire zaje haro wavuga ati Jevrem mu minsi 3 ndi Jevrem n'ukwezi kose ubundi nati jewe idaheze sinkurako mugaze imbaragazi mugumva ko ufise umugore ivyo nivyo ukunda umugore umva sinzi nkamwe bw'inyamwe murayimenyerera ngira murabizi yuko nibaza ko ataruko kweri abagore vraiment baratuma ubuzima bw'umugabo bworoha babwiza nyoko natworosha ubwiwabo twe turabworosha gose turakenerani so murabona yuko ubuce bwira kino kiganiro kumbure tuzokibandanya
ariko ndabibutse yuko nitwa Noraske ntara wa gatandatu ndi umushinga ntahe yubatse biciye mu mategeko n'Imana yarahezaga ati wewe mwana ariko ni bofe wanje arafite intahe nyinshi azogendera abashingira ubutaha tuzosubira kubonana ariko ujye nawe ni mwene wacu yitwa El Pacifico King so mwakoze cyane kudukurikirana ariko ndabibutse yuko Ine-Channel ihari kugira ngo ishobore kubazanira ibintu byinshi ntahe nyinshi n'ibiganiro byinshi bitandukanye hama Imana ibandanye ibafasha ibahezagira aho muri hose ibaborohereza ubuzima ndabakunda